Icegera ca mbere c'umukuru w'Inama Nkenguzamateka Nyakubahwa Dénise NDADAYE yaruguruye ibikorwa vy'uruganda vyatunganijwe n'Ishirahamwe ry'abakenyezi b'abashingamateka n'abakenguzamateka AFEPABU bafadikanije n'Ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe igwirirana ry'abantu FNUAP ku civugo Uburundi bwakaka twihutire kurandurana n'imizi amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme. Ivyo bikorwa vyabereye mu bigo vy'i Hôteli Le Palmeraie iri muri komine n'intara ya Gitega kw'igenekerezo rya 10 Kigarama uno mwaka. Mw'ijambo yashikirije mu kugurura ibikorwa vy'urwo ruganda, Nyakubahwa Dénise NDADAYE yavuze ko ibikorwa vy'urwo ruganda bifise intumbero yo gukebura bene gihugu kugira ngo bamenye uko birinda no kurandurana n'imizi amabi afatiye ku gitsina, gushikiriza ivyegeranyo bifatiye ku ntumbero ya FNUAP harimwo ugusezerera burundu impfu z'abapfasoni bahitanwa n'imbanyi no gutunganiriza abo bose bakeneye ibijanye no kuringaniza imvyaro. Nyakubahwa Dénise NDADAYE yamenyesheje kandi ko ibikorwa vy'urwo ruganda vyerekana ko Inama Nshingamateka na Nkenguzamateka vy'Uburundi ziteguriye kwama zikorana n'abaremesha amahoro, abaharanira agateka kazina muntu no gushira imbere iterambere rirama.